Imiryango ingana n'igihumbi amajana umunani n'umwe yo muri Quartier Kanyenkoko intara ya Rumonge niyo yari yatewe n'umwuzurira w'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Bamwe muri iyo miryango barahawe indaro n'inshuti n'abagenzi. Imiryango ingana na 44 nayo yeganirizwa mu kigo Semina. Muri kino gihe bamwe mu bo twayaze bari muri ico kigo abayeho mu buzima bubi cane. Barangira infection vraiment ziba nyinshi gose. Kubera usanga nyene hari umucafu mwinshi usanga nitwerekeza ibizonyene abagore abana bose bahurirayo usanga nyene umucafu baye mwinshi kubera abantu nabo nyene ni benshi. Ukuntu tubayeho ngaha tubayeho ubuzima bumwe butatworoheye cyane. Inzara dufise iri mu kutwica. Ntitugira ico twambara, ntitugira ico turya, ntitugira ico turarako, nta misegetera dufise. Ingorane nyamukuru dufise ngaha nkuko mubona urabona ko turara hanze. Kandi turi imiryango ubu dusigaye imiryango 28. Hariho abakuze, hariho abafise abagore, hariho abafise abagabo, hariho abana bato bato, hariho abana b'abakobwa. Urabona twese turi hamwe. Barasaba ubufasha bwihuta kugira ubuzima bwabo ntibubandanye butosekara. Ikintu cyamukuru dusaba kuri muturoshe ahantu tuba tuje hano hantu ko ahantu tubaye tuzanduriraho ingwara nyinshi abana baragwara tukabona ukuntu tubavuza. Dusaba ko botwereka aho tuba baduha uburaro bwiza kuko aha hantu harateye isoni. Urabona abana umuryango abagabo abagore byose urumva n'urupfakati naho woga nturonka iyo wambarira. Tubajije baramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga amenyesha ko ibikorwa by'ubutabazi bitari bike vyakozwe ubu ngo arindiriye inyishu yo mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu ntumbero yo gutohera inyishu irama ico kibazo biciye mu kubaronsa aho baba. Hambavu yuko tubaronsa utwo bafungura two baryamako n'utwo bifuka biciye muri babandi badufasha. Twarandikiye ubushikiranganje bujejwe ibidukikije twerekana ivyo tumaze gukora kuko gushika no munsi turafise n'imiburi amahegitare 5. Twasavye ubushikiranganje ko bwo yarekura eka mbere hari n'ikindi kibanza twabasavye ubushikiranganje nyene nibavyemera nibaza yuko abazogenda barashikirwa n'ivyo vyago tuzobandanya tubashirayo kandi abo twituye turabona neza yuko ico kibanza amahegitare 5 bazodufasha kucubaka kugira ngo dushobore gushirayo abantu batewe n'umwuzurire. Tubamenyeshe ko umwuzurire watanguye kubatera kuva mu mwaka w'2019 ayo mazi akaba nuba ariho akidengera.